nina zaha mu nzu mara imisi naravyimbye uko hanyuma hari ahantu rero hari inkovu niyagaje h'igerenade haciye hakoboka urumva rero haguma haduga amazi mbona ko umenga hazohava hanzanira ikibazo n'amajaha n'amajaha ngaha urumva aho hantu haranteye ubwoba nk'abaganga muba mwarayazi bakakubwira nk'uburyo bisaba urumva hariho ukuntu ngiye mu iradiyo murantanga nk'ibihumbi nka 30 mugabo kubera hari ukuntu baca bavuga ngo banyopere ugasha usanga ibihumbi 300 nyene nkacanja no mu bitaro hose urumva baba bariko baramvura hari igihe mbere muranja no mu bitaro nk'ivyo byabonetse wahora mfasha urumva ubu ntakifasha yari umuntu w'umupadiri kubera ni mu bariko baratwirukana mugabo rero hanini nkacamura hari igihe rero ndi no mu bitaro mbura n'amahera y'imiti nkazorina nkatacamwe hari igihe mura no gufungwa mfunga mbege mba mu ndwi zibiri ni hafi ibihumbi 360 mu ndwi zibiri ndibaza bari kwadukurikirana baravyumvise umuvyeyi make yanyuma yifuza ku ndwi zibiri ni ibihumbi 400 harimo n'agatike ko kuza ari depressa agiye gutora imiti barandasa nyene ndamererwa nabi kuva mu 2002 gushika n'ubu nkirasho ariko naravuye mu bitaro mbayo ntarakira neza kubera batinye kunyopera hanini ningaha mu ivi mbega mu bitaro wari umaze igihe kingana gute mu bitaro namaze y'imyaka 4 rurakarete wavuye rero muri 2006 okay basha aha n'imipanga yaraje mbega ngaho urapanze canke n'inzu ya paruwasi aha n'inzu ya padiri buyengero nyene yubatse yego ariko nazo nyene bariko barazidukuramo mbega ko bariko barazibakuramo niki mubona bazobakorera mbega hari ibindi bibanza bagenye canke bazoshobora kubashiramo oya mbere bariko baranatuburanya kubera baratwitwariye ngo nidusohoke inzu hello guys bakunzi ba JTV turabaramukije cyane muri hose nkuko mubibona turi kumwe na novuga ama televiziyo atandukanye hariho Media Talent TV hariho n'aba BAC Global TV hariho n'aba chef ngaba ba patron reka tubaramutse babibwire uje bavuge n'ikiri ku mutima ni sawa yego ni mpore bwira maki turi hano mu gikorwa cyo gufasha canke benshi bakunze kwita bonne action turi hano nka Dreams of Change Foundation nka JTV online na BS Global TV na Baho magazine turi hano kubw'ikibazo cy'umuvyeyi afise ikibazo ca cancer ndetse nta mufasha afise nta mugabo afise no mufakazi kubaho biramugora turi hano rero kugira ngo tumushigikire hari byinshi bimaze guca ku mbuga ngurukana bumenyi basaba ubufasha kuba turi hano soko tuje gukemura ibibazo byose afise ariko tuje kumushigikira uko dushoboye kandi dushimira abagize icyo bakora bose aho bari hose sabari ngaha mu Burundi gusa haro n'abari hanze bagize icyo bakora harimo na Sanindi w'Imana ndetse n'abandi batandukanye turashimiye aba manager baya TV haba JTV online nawe yaraterereye haba wa BS Global TV yaraterereye haba n'uri no Media Talent TV nawe yaraterereye kandi bamwe muri abo ntibari no mu gihugu ariko barashimishijwe n'igikorwa turiko turategura gukora kubw'icyo turabashimiye cyane ko namwe mwaje kugira ngo mudushigikire yego yes mbere ko tutangura reka tumereza akajambo umushefu wacu igice tubwiye murakoze cyane cyambere ho manje gukenguruka cyane mwebwe mwongeye kuza kugira ngo kumure mushikane kure ibino bikorwa biriko birakogwa na cyane cyane yuko mufise uruhara ntangere murazi ko no kugira mbere tumenye kino gikorwa twakimenyejwe n'ama TV nyene nkaya nyene mwaraje ndetse mushobora gutumenyesha yuko hari umuntu afise ikibazo ni mu Kamenge niho turi ni mu Kamenge abatuba bahazi neza ni mu Kamenge ni mu Mirango ya kabiri aho twaje mu gikorwa novuga ciza cyo gufasha na cyane cyane yuko twama tuvuga duti baho ufashe nabandi cyane se baho ubesheho nabandi yego twere tumaze ko muco gikorwa ciza twaravuze duti reka tuze twifadikanye nabandi kugira ngo tumve yuko natwe uko tubayeho kose
hari cyo twokora kugira ngo natwe tubeshe abandi. Uyirevre nta byinshi dufise, nta byinshi twaziye, murabona ko tuntu dukeya, ariko cyo tuzi twoje nuko twavuye ku mutima. Rero muri make turishima cyane gose iyo turiko turakora ibikorwa nk'ibi, malgré uburyo buke dufise, ariko turizeye yuko ntihakora uburyo ariko hakora umutima. Yego cyane, yego. Yes, bakunzi ba JTV, imbere yuko tugenda hariho umupapa ngaho umenga afise ijambo ko nyene twazananye, twagendanye, reka tumuhereze akajambo kamwe avuge mu mpfunyapfunya kugira tubandanye. Ndibaza muriko murabona ivyo baje kumushikanira na envelope ngaho murayibona, reka tumuha akajambo kamwe tubwire. Mambo poa. Unaweza kuongea Kiswahili ama unasema Kirundi? Yote mimi naongea. Sawa, ongea sasa, waambie. Asante sana kwa kunipatia nafasi ili niweze kuongea. Asanteni sana kwa sababu wameniambia watu, nikasikia kwenye mitandao mnaongea kama kuna mama ambaye ni mgonjwa. Sasa nimekuja kwa niaba ya Munepa Company for Art. Tunatengeneza viatu, tunatengeneza zile maporte monnaie, na pia tunatengeneza na masentire manake mikaba. Pia hivyo mimi ni kiongozi wa Red Cross hapa Mirangode. Kwa hiyo sasa nimeona nipige na mie support yangu, nionyeshe kwamba kabisa nakubaliana na nyinyi. Kawaida umoja ni nguvu, mnafanya jambo la maana hapa. Njooni tuwe pamoja, tumsaidie umama, hata kama hatuna vya mingi vya kumpa, hii ya kidogo itafurahisha sana. Asante. Yes, bakunzi ba JTV, turashobora gutera tukagenda. Bakunzi ba JTV online, twamaze gushika hamwe wa mama atuye. Rero tugomba dutangure chef. Bon, yego twamaze kwashika cyane ni hano mukanyi sase turaza gutangura igikorwa cyatuza Nyamukuru kugira ngo kumbure dushobore guhava turaba tunamubona, tunamuvugishe, tumenye yuko ingene yiriwe n'ingene yaramutse. Yego cyane. Bakunzi ba JTV mwodukurikirana tukabandanya. Ego murakoze. Ego murakoze cyane muvyeyi. Muri impore mu ntari imwe ya Bujumbura, turi hano nko mona mikro n'abantu bashigikiye igikorwa. Harimo Mico Talent TV yabakoresheje ikiganiro bwa mbere, harimo JTV online, hariho na BS Global TV, ndetse na fondation yitwa Dreams of Change Foundation isanzwe ikora ibikorwa nk'ibi mu gushigikira abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ntidushigikira abafite ibibazo gusa, bipana n'icyo umuntu aba yifuza ko bamufasha cyangwa bamukorera. Turanezerewe cyane kuba twasanze muri amahoro. Amazina ni Imana, ndi hano nk'uwaserukiye kino gikorwa. Turanezerewe cyane kubabona, aba bose mubona nabo turi kumwe. Sinzi muri amahoro rero. Buke turamahoro, ariko basha tumaze igihe tugwaye. Amaze igihe mugwaye, kubera mu nzu, kubera sindonka ukuntu bambuza, sinibuza kwera. Mbega ikibazo mufise twaravyumvise, ariko murashobora kandi kubitubwira neza kugira ngo n'abazokurikirana bino turiko turakorera hano bamenya ati uyu muvyeyi afise iki kibazo, kuko ni vyiza ko iyo umuntu afise ikibazo gishira ku mugaragaro, info habonetse umuntu ashobora gushigikira akagikora, kuko nubwo baje kubakoresha ikiganiro bishoboka ko hari abatabibonye, ariko kana kandi kajyo keza koko ngera kandi gushira habone ikibazo mwoba mufise, kugira ngo nuwo wese azobibona mu nyuma cyangwa akabyumva mu nyuma ashobore kugira icyo akoze. Yego kati. Yego. Tugere Kristo. Naganze Kristo. Nukuri muragize neza cyane, ndabashimiye. Jewe naragize ikibazo rwose. Nyene ubwa mbere barandasa nyene ndamererwa nabi kuva mu 2002. Gushika n'ubu nkirasho. Ariko naravuye mu bitaro mvayo ntarakira neza kubera batinye kunyopera hanini ningaha mu ivi. Mbega mu bitaro warumaze igihe kingana gute? Mu bitaro namaze y'imyaka 4. Imyaka 4 turakarete. Wavuye rero muri 2006. Okay. Amantashe chanda nguma nyene mfise imibereho mibi. Kubera naciye ntaha nshashira kujya 6 aho nyene Padiri Wengera yari radufashije kugira mbeho. Yego. Acaravuga ati aha niho nakubakiye kugira ubeho. Hanyuma rero nicaye hajyaye nyene haruguru ya paruwasi. Baca barahanyimura.
baca barahanyimura kweri bahanyumuye baca banza nino aho bakwimuye ryari mu muco aha ndahamaze imyaka 3 hanyuma nshitse ngaha rero ncanguma mfise ibibazo gose kubera nacenza kuba ahantu ntamenyereye basha aha n'imipanga yaraje mbega ngaho urapanze canke n'inzu ya paruwasi aha n'inzu ya padiri Buyengero nyene yubatse yego ariko nazo nyene bariko barazidukuramo mbega ko bariko barazibakuramo niki mubona bazobakorera mbega hari ibindi bibanza bagenye canke bazoshobora kubashiramo oya mbere bariko baranatuburanya kubera baratwitwariye ngo nidusohoke inzu mbega nk'ubu abariko batwumviriza mwabasaba iki komba hari ikibazo kigiye kwaduka kinini ufise ikibazo c'ingwara ugiye kwirukanwa mu nzu nugira icefa canke icaruguru mbega mwege muriko mwitegura gute mu bihe nk'ivyo mushobora kubamo buraguzwa ahantu mutoye nta kintu dushobora kumenya ngene twitegura kuko batwirukana tutanabizi kandi urabona nka je ndagwaye ndikimuga kuguru kuguma kunsubira kukazamo ibihuta ahantu hari icuma byose nibibazo gusa burya hamaze igihe nari narabyushana ronze naraheze kubera ngahantu baharamire nabi baca barafata bagurisha ndiyo kandi paruwasi nyene iremera ko bagurisha kandi ndiyo burya rero ayo matafari yahaguze umuntu w'umugore acaje je kubomora toilette kwanza ibintu byose ninza bomore ngo yubake bishasha burya rero mu nyuma rero haca haratera induru cane acazana abahungu we ngo bice umuhungu wanje mbwari defana amakara barasinda baragwana ngaha gose hama mu nyuma niho baciye bavuga ati musitanteri niwe yaciye avuga ati ibyo bintu bibanze bihagarare kuko musitanteri yahavuye azi haca haraza n'iradiyo y'igihugu aca avuga ati nta kuntu mwoshobora gusohora ukuntu umuntu nk'uku ameze gutya cagenda bari barapadiri padiri yamperuka avuga ngo nibaze gutora amahera yabo ngo nibareke kumunyanyasa ngo nibamureke mugabo mu nyuma kubera hariho abantu bamwosha cane bari indani bamenyesha amana bari indani baca barasubira baramwosha mu nyuma rero niho baciye bazana yandi makofukasiyo ngo twitabe n'ubu rero tuguma tugenda naho tugenda mugabo mbona umenga nta kizovayo bashaka ko tuva muri izi nzu kandi nabi none nk'ubu biragukundira ko witabiza convocation sanzwe ufise ico kibazo oya ntibikunda hari igihe bacagenda bakundega ngo nagiza akagaye kandi ntavaho ndi ntashobora no kugenda no ku moto urumva ibintu byose bikaba hatari mugabo bamwe baragenda muri iyo misi gusa naye nagiye ndagenda bukebuke yego ariko naho tugenda urumva sentare hari ukuntu ngo yari amahera baca bashaka kuvuga n'ubuko twovayo reka tubwire abariko baradukurikirana kubw'ikibazo umuvyeyi wacu afise yavuze ko umwanya n'isaha ashobora kwirukanwa mu nzu ntagira haba ntafise aja wowe uriko uradukurikirana ushobora kuba wumva wogira icyo ufashije no muvyeyi ushobora kuba wamufasha inzu ushobora kuba wamufasha ibintu byose yokenera nahawe imana nigushoboza kuza kumushigikira ariko aravyisabira buri usaba ntabagize nabi nuko babona ko afise ikibazo dutumire rero umuntu wese ahari haba mu gihugu canke hanze y'igihugu aho uri hose nimba ufise ico woshigikira no muvyeyi urahawe ikaze twaje hano ariko ntitwaje kumara ibibazo byose afise tuje gukora igikorwa gishobora kumufasha uyu munsi canke ejo canke mu kiringo c'ukwezi ariko umenya ngo aracafise imyaka yo kubaho arakeneye ubufasha bwawe nikibe igikorwa ca nyuma ariko wiyumvire ko akikeneye kubaho kandi yifuzana cyane cyane ahantu ashobora kuba uburyo ashobora gukoresha mu kwivuza yego hama mu ngwara usanzwe urwaye barashobora kuzimenya umva umutima ncangwara n'intozi ncangwara diabete umutima barakuza kurya umunyu kugira sintangure kunywa imiti wanje byohera ndakubanda byitonde kubera rero ntaca nzambaza kuraba ngene bimeze ntabwo nkamara kuza ndagenda kuraba ngene bimeze sinzi aho bimeze naha ingwara nyinshi gose none usaba iki abari kubadukurikirana nasaba yuko bamfasha nyene bakaraba ngene nobaho nanje yego
ko nkiriko ndagenda ndibaza ko umenga bomfasha no kuri umuntu yobishobora kugira ndabe ngene nza ndivuza. Yego turabashimiye cyane ku kanya mwafashe mudusigurira ikibazo gihari. Sinzi ko muri aba turi kumwe hari uwundi bafise nk'icyo yobaza yifuza nk'umuntu sinzi nka mushiki wacu ngava kuri TV online cards kumufasha urashobora gutangara imikashira kwa gukurikira kugira bikunze gufasha kubera bashize ku baturondeye twigashobora kuvuga si bo yajya canke bogira ibindi bintu bashaka kuvuga ati ubunkeneye yoshira kuri konti cyangwa kuri imikasha kubera n'uwo bari hanze afise umutima wo gufasha gufasha. telefone iri hafi hariho umwana w'iwanje ayifise mugabo ntari hafi mu citoki ca Rugombo mugabo yoza arakominikana na irere kubera niwe abishoboye kuza ararondera nk'abantu nyene uko nyene. Abakunzi ba Major Talent TV mwamaze kubyumva, mwumvise byinshi, mwumvise ubugwayi afise, mwumvise uko abayeho. Tukiri ngaho nyene gica n'umbashatse kubaza ikibazo, wavuze ubugwayi ariko ntibigeze tubwira mbega ku bugwayi bwawe nko kwa muganga mbega ho bakenewe kugira ngo ushobore kuja kwivuza, mbega muri ivyo bikenewe umaze kuronkamwe ibiki kugira ushobore kuja kwivuza? Kubera kuva igihe mvire mu bitaro sindaronka ngene nivuza kubera ataburyo bw'amahera ataburyo bw'amahera mfise kubera sindaronka ukuntu nsubira kwivuza neza. Yavuze byinshi kubijanye n'ingwara afise, haro nizo ashobora kuba ataramenya yivanye nuko atararonka uburyo ngo aje kwa muganga, na cyane cyane nka scanner irakenewe ku muvyeyi nk'uyu. Scanner ifasha kumenya buri ngwara yose iri mu mubiri w'umuntu akayibona bakamenya ukuntu akwiye kukurikirana. Twongere kandi tubasaba ari kubadukurikirana kugira icyo mukozi kugira ngo umuvyeyi nk'uyu agira havuye n'ahashitse. Ni wewe ni jewe tutegerezwa gukora kugira ngo tugire icyo dufashije. Ego hari ubundi afise ikindi kibazo. Ego kubana ko dukurikirana abakunzi ba TV online, bakunzi ba Major Talent TV, bakunzi ba BSTV Global TV menga arivyo mbona twashaka ku muntu wese afise ikintu ashobora gufasha. Turi mu Kamenge kuri jo urenganye Girize Fekabu wocubaza umumama afise ingorane ndibaza baca mukwereka canke ukarondera umwe nk'uyu kumutu ya birorosho rondera ari club promoter wamaze kumuronga canke ukarondera mu boss wacu cyangwa ukarondera uyu umurabona ko ilogira hari ngaha kugira uburyo bushobora gushikira umama yavuze ko afise ikibazo ingwara nyinshi ntazashobora kuba gwaye kubera uburyo buke bw'amafaranga ufise 5 10 fasha kubera turi kwisi dukeneye gufashanya Imana ibahezagire. Nubwo tutashoboye gutanga inimero bivanye nuko yavuze ko ata telefone afise, ariko umuhungu wafise telefone woba yifuza kugira icyo ashigikira arashobora guca kuyiwacu hama tukabahuza n'umuvyeyi. Ni 69 611 669 amajana 611 amajana 611. Murashobora kuduca tukabahuza n'umwana wiwe hama mukavugana bivanye no kumuvyeyi ata telefone afise. Ego hama muvyeyi turi hano nkuko twabivuze, hari abari hanze bashigikiye, hari abasanzwe barongoye canke bene ma TV nka JTV online nawe yashigikiye, wa Major Talent TV nawe yashigikiye, wa BAC Global TV abo bose bashigikiye nubwo batari hano. Murabona ko ibintu byabo byashitse kugira ngo bishire ku mugaragaro igikorwa nk'iki. Arabibaza ati uburyo twabutanze ari igihe budashika, shaka batubwirire ko twamaze gushika. Ego bamaze gushika no kuri nabashimiye cyane rwose. Rwose imvuye ku mutima bamaze gushika nabonye jewe nyene je bune twari twavuganye mugabo urabona ko bigoye bagasubira kugaruka. N'uyu nyene nta wundi ni jewe. Nizigimana Odette. Yitwa Nizigimana Odette. N'uyu yarafise ikindi kibazo. Murakoze hama mwatubwiye byinshi bijanye n'ukuntu mumerewe. Ego mwatubwiye byinshi mugabo murashobora
kudutunga mukatuburana mukatubwira aha neza aho duherereye kuntu ahariho quartier ibarabara ni nomero kuhashika bitamugoye. Yego murakoze. Inzu zo kwa Buyengera nta nomero zifise mugabo muca murabira ku nomero iri hajya iri barabara ahani mu mirango ya mbere hagaca hongera hagaca ari kwibarabara ry'11 nomero muca murabira kuri hajya kuri rya rupangu rundi aha nta nomero zihari yaragize ibibazo nibyo turabyumva ni ibintu nyene birababaje bigushitseko mu gihe nk'ico ubumenga wenyene ubumenga nta muntu yo guseruka ko ukacubona amativi nkaya nk'izidashoboye gushika ziraguserutseko nagira ndakubaze uko vyakira si vyakira neza cyane nabi jitse nshaka kumenya twese mureka kwakira neza ibintu nk'ibi n'ukuri nashimye cyane kubera sinaheruka kubona abana nk'aba ngaha muri iyi nzu ndashimye gose ego murakorera urukorwa rw'urukundo ndabashimiye cyane gose natwe turabashimiye hama reka batwegereze ibintu twazanye sinzi uri hafi ko yo twegereze ibintu twazanye tumushikirize umuvyeyi wacu uko bingana kose twizere ko aza kuduhezagera ego kandi ikintu nari ntibukiye kuvuga hariho ukuntu ninazaha mu nzu mara iminsi naravyimbye uko hanyuma hariho ahantu rero hari inkovu niyagaje h'igerenade haciye hakoboka urumva rero haguma haduga amazi mbona ko umenga hazohava hanzanira ikibazo n'amajaha n'amajaha ngaha urumva aho hantu haranteye ubwoba naho urumva bisaba uburyo kugira ngo ushobore kwivuza mbega baba barakubwiye uburyo busaba kugira ngo ushobore kwivuza nk'abaganga muba mwarayazi bakakubwira nk'uburyo bisaba urumva hariho ukuntu ngiye mu iradiyo mpora ntanga nk'ibihumbi nka 30 mugabo kubera hari ukuntu baca bavuga ngo banyopere ugaca usanga ni ibihumbi 300 nyene nkacanja no mu bitaro hose urumva baba bariko baramvura hari igihe mbere muranja no mu bitaro nk'ivyo byabonetse wahora mfasha urumva ubu ntakifasha yari umuntu w'umupadiri kubera ni mu bariko baratwirukana mugabo rero hanini nkacamura rero hari igihe rero ndi no mu bitaro mbura n'amahera y'imiti nkazorina nkatacamwe hari igihe mura no gufungwa mfunga mbega iyo miti bakwandikira ibisanzwe gugwa ngahe hariho gugwa 30 hariho gugwa 20 imiti y'uku kuguru kwarasinzikaye cyane mbega iyo miti wandikiwe kuzoyi yifata nko mu kiringo kingana gute hari igihe ndayifata nk'indwi zibiri mba mu ndwi zibiri ni hafi ibihumbi 360 mu ndwi zibiri ndibaza bari kwadukurikirana barabyumvise umuvyeyi make ya nyuma yifuza ku ndwi zibiri ni ibihumbi 400 harimo n'agatike ko kuza ari deposit agiye gutora imiti ego tubasabe rero tumushigikire nk'umuvyeyi wacu ego hama muvyeyi nino envelope ni iwanyu igishigikira bino twakoze ego namwe murakoze ego twabwiye ko yavuye mu bintu bitandukanye mu bantu batandukanye hari abari muri Canada hari abari muri Australia hariho amashirahamwe nka Dreams of Change Foundation hariho JTV Online hariho BSC Global TV hariho na Major Talent TV hariho na Fighting for a Better Future Training Center abo bose nabagize ico bakora ndetse nabaho magazine yagize ikikora kugira ngo uyu munsi dushobore kuba twoshitse hano turabashimiye sinzi akajambo mubwira bariko baradukurikira akajambo kanyuma ndetse nabagize ico bakora ndabashimiye cyane mu bantu bose badondaguye je nk'ivyo nta nivyo menya no kuvuga ariko ndabashimiye cyane abantu badondaguye barakoze gose baranshikiriye naho bari kure ndashimye cyane gose cyane bimvuye ku mutima ndanezerewe gose naho ngwaye naho ngendana ubumuga ndanezerewe gose yego murakoze cyane gose murakoze gushima hose ndabashimiye yego Jambo umwe mu bashefu papa wacu agiye kubwira murakoze cyane bakunzi b'ama TV yose turi kumwe hano ndetse namwebwe mwashitse kugira ngo dushikire mu mubyeyi wacu
ndabashimire cyane gose jewe nk'umwe mu bagize bashoboye gushika hano ndaryohewe cyane gose cyane ubwa mbere nkibibona navuga nti mbega gute narasenze Imana kugira ati nanjye ndabashoboze kugira ngo nshobore kuba hano none naho mbonye umuvyeyi wanje nibaza yuko sifise byinshi novuga ariko gusa nuko muvyeyi cyambere cyoco mubeho mu kwizera ego twebwe twaje hano nta byinshi twobaha kugira ngo kumure banezere cyane ariko ndabasaba ikintu kimwe gusa mushime kwanza uwo mutima wabikoze kubera yuko twe nitwozana byinshi n'ubwiyo miliyoni gute ariko duke twazanye twavuye ku mutima kandi nibaza yuko uko turi kose muradushima kandi turashimye cyane igene namwe mwatwakiranye ugweze nubwo mugwaye mwabonye bakunzwe mu Talent TV yihanganya gumatenga yarabonye kubona yuko nubwo ibibazo bihari tubaho nyine mu kwizera yuko Imana izoca inzira nuko murakoze cyane rero byari ibyo murakoze nashaka rero abashefu bacu badushikiriza ibintu bamuzani ego yes bakunzi ba JTV online turabashimiye cyane abakunzi ba BAC Global TV turabashimiye cyane abakunzi ba Media Talent TV turabashimiye cyane turashaka ikiganiro cyacu giherenganye umumama mubonye yabahaye adresse nimba bitubakundira yabahaye nimero yiwe cyangwa mukarondera uyu mupatro ngaha cyangwa mukarondera kameramani ngani nubwo bataboneka akunda kunyegeza cyangwa mukarondera umudemu cyangwa mukarondera umupapa murakoze cyane kudukurikirana Imana ibahezagira